ya Arusha burya yavuye kuri jewe fite bace bankura ku butegetsi kuko igihe hari hamaze iminsi haba ingorane ngaha nari nabwiye abarundi nitwicare tuganire hama turarugika mbere abaza kuganira mu migambwe yavugwa cyane ico gihe imbere y'iyindi umugambwe y'Iprona n'umugambwe Frodebo baja kuganira imwanza bahagarikiwe na President Nyerere mugabo bwa burongozi bubi tiko no vyita ubudashimishije birabananira kugira ijambo bashitse ko bopfudika boza babwira abarundi Nyerere abibonye atabantu bananiye reka rero urubanza ndaruduze ndarushire ku rwego rw'abakuru b'ibihugu je barampa raporo di president bayimpaye ndabishe dagize bukeye ndacefa tidege nayo ngo yagira bategura umukuru w'igihugu hari yakora aeroport d'ibiki byabaye ca ndiruka genda kuvugana na Nyerere na Mukapa yarogoye igihugu ndababwira nti nta gishika nka accident naho yo ari accident Imana baragiteguye igira iti ndafise icyo cyo kwigisha ariwe arabiwe canke n'ahandi bahurira n'abandi jewe rero ndabwira abantu muri kino gihe niba ndi bantunganya nararenze bijya byacitse na gatatu abangiriyo nuko kuri ubu Imana igira iti uzoza ubwira abantu ibintu bimwe bimwe bamwe bashobora gutinya nagira mbabwire mwe mwigisha ngaha cyane cyane bigisha burya Imana abarundi turatiye ukuri mpora ndabibona mugabo kandi ukuri ufashije umuntu ukuronka burya ndababwiye kurashobora kumufasha gukira cyane hari iki kibazo cy'ubwoko ubwoko ugiye kuraba définition scientifique nta bwoko bw'i Burundi ubwoko buvugwa ayivuze mwese mwayigarutse ko kandi nanjye nayivuze zitabigarukako ahubwo ikibazo aho kiri none ko byahavuye inyuma bikinjira mu maraso yacu bikaba mbere n'ibitanga intumbero mu vya politike byagenze gute ejo muri turavuga gaha nabonye umufaso n'umwe twari kumwe hariya nabiyukije amajambo yanditse ku musaraba hariya ku muzinda ahahambwe bamwe mu bagwanye muri ya ntambara hagati ya 1993 gushika 2003 barya bagwanye je amakuru narose ntibishwe nabo bari bahanganye bamwe muri bishwe nabo bari kumwe ku rugamba bahorana ivyo vyitwa ngwiyava ngwicari nibiki ngira nico gituma bandika ku musaraba banditse bati ndihica ubwoko hica ubutegetsi bubi nibwo rero abajene yavuze ati niyagaruka azosange hari habaye abaminisitiri batatu hari habaye abashinga amateka abakenguza amateka ibiki kandi nivyo mugeze aho mwitoza ndabasavye ndabahanuye muzoze mwitoza nk'abahutu muzoze mwitoza nk'abatutsi muzoze mwitoza nk'abatwa muzoze mwitoza mugira muti dufise imbono twifuza gufasha Burundi imeze uko muzoze mwitoza muzanye inyishu ku bibazo ariko rero mugwa mugaruka kuri iyo haruro bya 60% na 70% ngundire gatonye umusegundi umwe ndabwire ingire vyaje uko je nari yarusha
hena yadabwira yuko ijya Arusha burya avuye kuri jewe fite bace bankura ku butegetsi kuko igihe hari hamaze iminsi haba ingorane ngaha nari nabwiye abarundi nitwicare tuganire hama turarugika mbere abaza kuganira mu migambwe yavugwa cyane ico gihe imbere y'iyindi umugambwe y'Iprona n'umugambwe Frodebo baja kuganira imwanza bahagarikiwe na president Nyerere mugabo bwa burongozi bubi diko no byita ubudashimishije birabananira kugira ijambo bashitse ko bopfudika boza babwira abarundi Nyerere abibonye atabantu bananiye reka rero urubanza ndaruduze ndarushire ku rwego rw'abakuru b'ibihugu je barampa raporo di president bayimpaye David Shodagize bukeye ndacefata idege na bimwe bagira bategura umukuru w'igihugu hariya kuri aeroport d'ibikita byabaye ca ndiruka genda kuvugana na Nyerere na Mukapa yarogoye igihugu ndabwira nti jewe ico dipfuza muze tuganire bose ntibe Iprona gusa na Frodebo mbere niyo mihari igwana ize ni mugabo igikenewe kugira ngo bizoshoboke nuko abarundi bo kumva ko arakahiruse gatonyi mu vy'amahoro niriyugika rero ingabo mu Burundi zize zikigira abarundi aba bariko baragwana ababitira ingabo za leta canke abitirira imihari yagwanya leta ntazogira usubira kwica abanyagihugu muriho ivyo baravyemera bavyemeye nshitse ngaha harabacagida ku radio bati bizani bantunganya yasavye inteko kandi dufise abasirikare baca bagira kudeta mugabo hari n'ibindi nyuma rero mu biganiro rero ni kuki haje ivyo 30% mu nyigaye ni kubera bwa burozi no bita uburozi bw'abacakubiri twari turimwo muri iyo myaka yose iheze mugabo bikinjira mu bantu ukita ubwoko bw'abahutu kandi ubwoko butariho ukita ubwoko bw'abatutsi kandi ubwoko butariho nabwiye ko ubwoko ari bumwe ugiye kureba scientifique ariko mu migenzo yacu ya politike mu migenzo yacu ko twigeza ngaha byaratwinjiyemwo ejo narakarorero bamwe mu bari bitavye abana twari turaganira barambwira ikibazo ndiko ndavuga gutyo bambwira bati Mutama ico kibazo twebwe abakiri bato si twebwe ingorane ni ba data ni mwebwe ni bakuru bacu kuri ubu baca amakarorero rero y'abana bakundana badasagiye ubwoko mugabo umwana w'umukobwa yarakoranye n'umuhutu menga aragenda abibwira se abibonye se gwaciye ahunga nico gituma basavye ni muzotuvure reka turagwaye hari bake mu n'abagenda daho barapfuye byaraheze basigaye gusa kuja munsi yaryo barapfuye mu mitwe baraheze hari nabo tungana nk'ubusa kandi ndavuga ngo ukubogira bati ngo ntibanwe ntasara kuko badashaka ko ibivugwa batabishaka aho rero nico gituma rabijya bihoro vyaje bavuga ati reka tugwazagwaze mugabo bizobe imfata kibanza transition byari ibintu bitari kurenga mugabo urabona ubu byaranditswe mu bwiza shingiro ariko urumva ubu namwe mutanguye kubyibaza muti n'ivyo bintu haro bihagaze kandi n'uburenganzira bwanyu bwo kubyibaza kandi agenda babwire yuko n'abanyapolitike hari abavyibaza uko rero uzofasha bivuye mu kweberanya kw'abarundi mubuze muti tubikure dushireho ibindi ni kuki bitoba ni kuki cyane abantu bashigwa imbere kubera ubushobozi kubera ugushaka ukizi igihugu berekana murantunga cyo gituma narandire kuri ico kuko kikuba kigaruka kandi muri politike n'ubu ukigwa kigaruka okay abatama mutucira inzira cegenda bacira inzira ku bintu bibiri icambere nakivuze ni cy'abacakubiri amoko
mu kirengere sigaruka. Ica kabiri, intwaro nziza. Mwe muriga, bamwe muriga sivyo? Ariko muri za kaminuza zahehe muzorabe muri iyi myaka 50 iheze ibihugu vyibonekeje ko vyateye imbere muri ibi by'ubutunzi. Mufate igihugu cy'Ubushinwa murakizi. Ubushinwa niba bwarateye imbere hari ikintu cyitwa stabilisation politique institutionnelle bwagezeko. Harabavuga ati umugabwe mu Bushinwa mbaravugira ati oya sumwe hari myinshi. Mugabo harabaye stabilisation politique institutionnelle muri imyaka 50 irenga yatumye abashinwa bikonsantra cyane gusumvya ku byo gutera imbere aho kwama mu nduru y'imyaka yose. No ngahi iwacu muri izi mbono ya 2040 2060 yakubwira bati mbega Barundi muriga neza ingene mwogira stabilisation politique institutionnelle. Ntangisho ufise bunyene vyogenda. Mugabo ndabasabye muwe mu bantu baratanga ivyumviro ngene vyogenda. Erega igihambaye nico umuntu abona. Ejo bundi bari badutumiye twebwe abahoze barongoye igihugu igihe bariko bararaba ivyavuye mu matora ahetse. Ntivyari vyoroshe kwishura mu abantu kuko umuntu wese arafise ahagaze. Mugoje bapaye ijana narabwiye nti ntarondeye no bivuga birangora. Nukuri birangora. Ngo ndabwira ndi ivyo ari byo byose abariko baravuga amatora yaribwe canke abavuga ko amatora agenze neza ningene abarundi bazobafata ningene ubutegetsi buzova muri aya matora turiko turavuga uzozanira inyishu ibibazo abarundi dufise. Mushobora kwitondekanya sijeza kwitondekanya murabizi gatondekanya mukaraba inyishu rabaye igihambaye n'inyishu sinzi wavuze ati uwo munsi nyene yagize ati tuzane n'isho ku gitoro twoshima nico. Icanyuma mwe mukiri bato hari ibintu mukwiye kugwanya. Bavuze ngo ndivuge politiki ariko byose ni politiki. Musaga ari politiki. Ni wagenda kugira politiki uvyemanga hejuru ukabivuga cyangwa ugenda cini uko bamwe bakunda kubigira. Mugabo ugize ngo ngiye muri politiki haba nkoreshe politiki kugira ngo nze kwitungisha jewe uzobura umunyapolitiki w'umwicanyi. So kwica mvuga kwica umuntu hamwe umwica gapfa oya hamwe usanga ivyo ukoreshejwe ku neza ya bose ugenda kwikoresha wenyene. Muri kino gihugu harimo corruption iteye ubwoba kw'imisi igenda. Abarundi turagenda twebwe nyene dusambura aho twozeye uburabuko. Mbega leta idafise uburyo y'amashure navuga yuko ari yazodukiza kubera ko abarundi bose bashobora kwiga kubera ko bashobora kwiga neza bagashikayo azova he y'amabarabara azova he bya bitaro bikora neza azova he. Ugasanga hariho abantu ejo sizwa yivuze turi mu nama nk'uko nyene tujye mu yindi nama yavuze ati igihugu zoshima ko corruption irimwo. Ugasanga hari abantu benshi akagwe gatonyi gafite amafaranga menshi mugo bagenda kuraba barabara urengana imetero imwe ibinogo. Bagenda kuraba abana aho biga batarwa naho bicara. Bagenda kuraba ibyo gutera imbere ukabibona. Ariko murabona mu Burundi bireza ngaha tumara imyaka 20 igahe jewe ngifise karanga muntu yanditse ku rupapuro bayanditse ko mu gihugu na 1989
ahandi hose ku isi ubu bafise carte biometrique nk'ibintu tutashika mugabo je nakuze mu misi heza kubwira bakubwira bati tugiye kugira carte biometrique ni kuki carte biometrique hawo kandi ishobora kuja ko ama information menshi agutuma uba à l'aise aho ugiye hose ubu buraya ntabwo ugiye kwa muganga bakwandikira imiti kuri carte yawe ukashogenda kwa muganga ukamuha cyangwa muri farumasi ukamuha bakaguha ariko twebwe ubwo bamata ntibandubuganya carte d'identité yanjye 1989 ni foto ngira umusore bwisha ubusigaye ndayinya kuyerekana kuko imaze kubimvi gusa muravyumva rero aha rero mwe urakoze cyane gose aba jeune n'ukuri mubaje ko bategere kandi mumenye yuko mutazohindura ibintu cyangwa nitazohinduka kuri imyaka yiwacu murabe abo twita injugu zacu z'igihugu kwa gasore yashikaye Burundi ajya bushikagiye kode yuko ikukira afise imyaka ingahe 29 ndadaye yaratabuye gukura yarashifise 40 mugabo yatabuye kera je natabuye politike mfise imyaka 23 niho ndatabuye politike active mu migabo nawe mukuru w'igihugu mfise imyaka ingahe 38 hanyuma rero mugabo je d'exceptionnel murakoze kubaka kanya nabaye mushikiraganje mbo mukuru w'amashiga bateka mbo mukuru w'igihugu ibyo byose ndabigira mu myaka 3 nawe ndavyipfurije kuko hari muri situation exceptionnelle mwevite ces situations exceptionnelles muje mu bintu regularité murakoze